Ze kwanza nta nikariso nambara. Wari umuslay queen. Sindamushavure nje. Ego shavure umuntu wiyumvira. Gusa ndazinywa. Ntabwo rudino. Kandi ndazinywa. Wewe ndiko ndabwira wowe nyene wagiye kumbejera kandi uriyizi ndazinywa. Ndakubwira umukobwa mwiza imbere y'umuhungu. Umukobwa atarajya. Acagaruka akaryama ati kiraga Imana ishimwe. Zomuhagira sapepere. Naragato. Ega si haga ndiko ndavuga. Umva nana kimwe abari barumva. Numvise ukaje karuru karatu ibintu bihera ningo. Mwaranjyanye ibintu bamwe bararongwa abandi baravyara agenda nasamye. Every story matters. Yes, hello bakunzi ba STV murameze fresh. I'm good. Meze neza naenda bakumbuye by the way ariko murabizi ndi umuntu wanyu nshimira umuntu wese adafise ku mutima nshimira umuntu wese yiyumvisemo atari ku nguvu atari ku gahato akumva ko yokanda canke yofyonda kuri subscribe kugira ngo azokwame abona notification zacu nshimira n'umuntu wese ahora yitangagira commentaire nshimira n'ugiye commentaire ku mutima canke agira commentaire aciye inbox kuri nimero yacu akatwandikira ivyiyumviro canke impanuro byose turatubibona kandi ndazi benshi barabona yuko tubakora ivyo baba badusavye uyu munsi ndi kumwe na team yanje yo muri 2021 ushaka muri 2022 so by the way twaheruka guhuruka turi batatu kera imbere y'amaso yanyu andi problem yako ko serious sana andi sinzi ko mwibuka utuntu turango ndamuhamagarani andi nayo kwidemu ziwe ebaga baramvunye yarantwaye bunduki nanye nkaca namwikorako so long time imitoma yari myinshi STV nibaza ko yabareze neza uko biri kose yabareze neza ndabibutse ko ni jeje nyene ntigeze mvyibuha abandi bose barahindutse sana umwe wewe ebana ubu ni debu nene ariko ke ari mudogo sana reka ndabahika kuri queen telefone ntiyemewe mu kiganiro ndindira ego c'est vrai hello ramuza kwa unashobora gukora mutu yuko rafite wonda telefone okay kana afise iPhone ni iPhone 17 13 yeah sawa mama 13 so reka nsubire kubaramutsa abakundi ba ATV I think made bien muri good sana ndi fresh mede neza by the way muraberewe cyane thank you igano keza kwa kiryohe ndakoze kutampa micro je nurashikirwa jina Imana izomfasha utuntu tujyemo kwindi muraberewe cyane merci beaucoup wambaye neza usa n'amafaranga menshi atamfise je ndazi kuyandusha ariko ndazi kutovyemera kuyandusha urandusha amafaranga oya narezi kutovyemera sinabivuze hakiri kandi ndazi kuyandusha ariko ndazi kutovyemera tawibaza je urazi ko ntarabona $100 iri hamwe uramaze kuyabona wapi isa gute je sais pas I don't know kandi bamwe mu madolari jina ni sawa urakoze kumpa micro mama TikTok urakoze ni sawa umeze neza alhamdulillah ari umusore muri TikTok ewana star huyu okay ukienda kwa Kiswahili utatuchanganya vraiment namsisimvuga Kiswahili vraiment kikizana ni bongo ariko ntacho je ndakuzana kije ni sawa mugabo kitaje ntaribi alhamdulillah na wasalimia wote salamu alaykum kwa waislamu na mafungo mema naidira geza ariko na swaumu mwema sawa na swaumu mwema mama ndabaramukije imisi yari myinshi twerukana kera ego turemeze neza ndashima TikTok uremera ko ihindura kala y'abantu canke ihindura yongereza ubwiza ku bantu none ego vremera twongera ubwiza ndibaza abantu bakora tubona kuri kamera suko bahora batubona dusa kuri TikTok none uraza abantu benshi bakunda ko muri motivation za TikTok harimo kujya kunibagira neza ndabesha mudasa kujya ntimuba mubikunda TikTok yubaye vrema je nanje wankunda ngume ndi naturel nsiya kujya nyene sinda ibintu bya naturel hari igihe rimwe na rimwe bitaba byiza ariko nkari ndiga zahabutse ati ideye muri so ariko urukura tubona gujya kuri kamera wetse urya buru oya c'est pas la même chose c'est comment naho bihuriye oya gusaba je murambaza abantu turi kurandaba kuri video n'ubu unye turi kumwe live gutya ubona gute ngo mbona ngo ari kwa kundi nyene nkaca niremesha ubu nta mutima visi abaje kujyoja mba niremesheje impa micro no bonjour Jine waherukana na Queen kwicarana kuboneka imbere ya kamera na Queen ryari imbere ya kamera
umwaka ntuhezega uranarenga ahubwo umwaka Kezi imyaka 2 I think mwaragarana ko bwari ubwishime cyangwa umwe n'umusani kuri TikTok undi ubona uri umusani Ire masemu Masemo n'ahantu hari aho ya 3 million narahashitse nza numva ngo nabajije ati mbe Queen si hari ngo ino musi Queen ntiyaje ngo umusinzi cyabaye bacha barabisango no ntiyarage amasaha yiwe ndayavuga amasaha oya nibikenewe hari saa 2 y'ijoro saa 2 y'ijoro ntiyabakiri kare uja wibaza saa 2 handitse de ku isaha wewe nkori sanga saa 2 y'ijoro nzanuba ngo yo ngo ntiharage hasigaye kandi basabi ndashaka kwitaba telefone canke reka yandike message toma tuyumve ni bon kwerukana kera yaciye imyaka 2 Imana dufashe imvura ibanzireke duheze ikiganiro cacu vuba kiraryoshye n'izuba riratse mwayibonye twabisengeye imbere ya kamera ni haheze imyaka 2 yeah hama watubajije ivy'imbere ya kamera kuna wowe na Queen ninde mukuru of course Queen we na Gynella ninde mukuru Gynella akurusha imyaka ingahe nibikenewe ko ndabivuga to ate question gusa oya 17 ubu ni 18 oya na 18 ans fils ndi mu ma 21 umenye ko ndi mu ma 21 basi turayizi dufise nimba ari 21 kutavuga neza wakuze izo navyo bizanye gute barayizi kuva aho twayivugiye imyaka yose tuyivuga bizanye Queen yahindutse iki kuri wewe yaravyibushe murabe kwanza nezega nawe waragize inzobe uko unagisemesha hapo bisi jewe nagize inzobe jewe ego Queen nyagize inzobe Gynella gusa warabaye mukeza gusumba kera yaravyibusha amataba yarabaye manini amataba wanje yane gwaza ya Queen aho rero yagabanutse urazi jewe nawavyibusha amatama ko oya nikwera foundation andi jwi ryanje nziru ridashika nugira nikwera na foundation shino nje simvyibusha igana ijuri cyane inda yanje nimuyerekane ingene bariko baravuga ko birajam abizo mangongora ubugi byo barabiguma nzo Queen ndagusabye Queen urabereyo Gynella urabereyo thank you uberewe kukungene wambaye Queen aberewe kukungene yambaye ibi wambaye nivyo mubera Queen andi ikintu cyose nambara nje kirambera bro kubadida ego ahubwo gusa nuko Jesse ndabibona gusa ndavyambara wambara ibintu biri sexy kenshi ariko rimwe na rimwe ndavyambara ndetse kwiyerekana ndavyambaye gusa ndafite n'ifoto ndavyambaye nambaye nk'uko nyene nuko nyene amaguru acangana nk'iki sino aca vyimba none wowe ugibiki ugira uvyibuko buriya nje sinkunda no kurya ukunda ko ako ndababaza mu bantu bavyibusha Jesse ndimo cyane waravyibushe sana igahora ushaka kuvyibuha Queen no simvuze kuvyibuha ariko namurusha kuvyibuha donc shaka kuvuga bivaye na uko wangana nuko ngana ubu nawe uko yavuye muri Steve ngana nuko ngana ubu numengo ni uvyibushe cyane gusa mu minsi inyuma niho Queen yari yarengeje ubu none raba kuboko kubadida sigaye ntara n'icuma honyene afu rero nikuwa ngusa ari bica ari utuntu tukubereye gusa wowe urashobora kuba wari guprefera ubaye nk'umuhungu ngo vyakuryohera ko bon nivyari kungwa na ariko dustire twaba narabonye aka video karaho uri muri Buja ni bari Buja TV ni bari Buja TV yaraberewe yaro twagipanze kuva kera vyibuka naka micro zaragata ndayikwakiyo micro ndayifate narabishije wawe aha majuse zozinjira nukuri ahubwo jewe nije niyegeze gato kwereka ko irikira rabintu biskwina boga safi lakini gusa Gynella nawe urakunda kumvikana kuva ikiganiro gitanguye aguma avuga ko nje utazatama umegatumvika ayaya wewe ndavuga humvikana amajwi iwanyu mwenyere kandi nanje turi kumwe Gynella mbarira insolite yabaye ubibuka kuri Queen muri ya myaka turi muri Steve hama Queen aravuga insolite yambaye kuna ndavuga insolite yakubayeko nje ndashaka kuvuga ya Gynella kubera we na insolite ndifise gigwako andi yobora insolite gute andi afite insolite gigwako ntaje oya ndayizi jewe mushabe mugenda Gynella yaratanguriye kuvuga insolite nje yambaye insolite utavuze iyo nshaka ndayivugira le 23 mars 2000 nagira muko muvuga ivy'imbere ya kamera
iby'imbere ya kamera oya nta by'imbere ya kamera n'ibyinyegeje ibyinyegeje ko ari byinshi bava tumeneranira amabanga akasorite kabaye vraiment oya kandi igihe ubaza ico kibazo nivyo wagomba ushikeko eza vya 23 byaraheze ndavyumvira ubunyene oya none ari byo ko gutinya wanga ko tubivuga wewe kwa kubera ça c'est genre rien de spécial nimumvugisha amakosa zimene ya mbere je yambaye ah wovuga ko yeri nkumva ko nayo nti nayo uyibuka nanje mvuge araho wagiye gutora ngo itanganyika ujago mamugireka niwo musi wa mbere nkubita umukobwa kuva mbaho ego vraiment nkubita umukobwa kofi imbere ya queen ya kandi yarakubise umukobwa acarashavura acaranzanira aranuka nanje kubera gushavura kubera yakubise umukobwa vike atavyo yaramenyereye gukora ku mukobwa acarashavura urabona ko umungu yapanitse neza narapanitse narasavye igongwe we buke après des jours nagenda muhana kadati sorry c'est la première fois kuva mbaho okay cyenda bityo ufite ko biranze zabaye mu maso ya queen aho rero avant ivyari byabaye atabonye yumvise soble gusa waratanze umukobwa ngo agiye kuyahura kubera imagine abandi bariyahura Bana badikuraye. Je sinda kuyahura ko umuhungu wanjye. Je maze gukundana n'abakobwa bane. Batatu bose. Jewe utwo twensoride twarabashikira ruwanwa ngo bisumiye vyapanya. Bezo atali. Queen vraiment. Iriko irajamo. Queen. Sunayua kama vraiment mie. Bezo atali sasa. Wana Jendi nike ma. Wanawake wanajinyonga. Sipa kujinyonga bosi. No, oya sinakuze ngo nivyo. Ahubwo ari umuntu ayigirisha ngo yagomba kuyica. Kuyahura no kujinyonga nico kimwe. Oya, kujinyonga ni kwiniga. Nivyo nagomba numvise Gynella. Kuyahura naho mu Giswahili congora gusurumva ni kwita mu rupfu cuvyuma bihuriranye no kwiniga. Donc hari abantu bamaze gushaka kwiyahura apana sinavuze ngo navuze ati barabinyereka sinemeza ko ari ariko hari uwabikoze yagomba kubikora I know that yabaye bumurokora ego umve honyine kubera andi ashige aho hantu barinze kumutelefona nka pe nka transcom arapfuye ubeje watari sasa ari kwambie ubeje watari sasa iki kibazo yoneka kukibaza nakibajije ko yamuwenda bafata kifata je oya jewe ndibuka ko umudadu umwe is true imwizina rya Yesu Jesi mbesha umukobwa umwe twakundanye arambwira ndamuhevye aramba kandi namuhevye mfiserezo kuko jewe nta mukobwa aramiba kuva mbaho kandi nta nuwo mpeba why je nkibona aho nyene kubera iki atoguheba jewe gitangura amatentative kuko umukobwa nakubwira biheri byoroshe arabikwereka atangura kwereka ukitangura kunyereka nkamera nk'ugukura nkabona ugumyeyo cyanda kwitanga bose ni nawe bishe singaruka unihebe Joani uzogenda urabangwa ni wame unaanza sasa unajiongeza sana anajiongeza sana na uraberewe asante sana janishije vraiment oya ijone yiwe ni wanje c'est pas la même chose iriniki iyi ntufa kwitora ahantu bidon ni jeune bajaje bajaji bizukuzuko nyene bajaji sukunye ni jeune bidon ok jeune bidon ni jeune bajaje ni oye si jeune iyi ni jeune idafa kubona ndabeshe Queen vugishwa je mu buzima mu makara ntakunda ndababwiza ukuri jeune iri murabona jeune nambara iyi urabona ko igomba guhura ni jeune basa ni gold yo gold isi gold ni gold oya gold iragizira isi rangi ya inza ni gold ni gold ni gold nitwize hamwe urabona rya salo yacu ijya niyo gold ina nani yo irafunze cyane iri ni jo ni peut-être yo yavuze ariko iri ari gold jaune casse jaune kaka okay jaune kaka jaune casse kaka nayo ngo ni amanani yo nazo ni biki amakaka murabona ingeso yanyu ibi bintu murituzi ibintu weje sasa Gynella kwanza thank you to wa Jenny rya mbere we ndibaza Imana ishimwe kandi Imana ishimwe kubibonye
kandi nababwiye ko muberewe mu mutabimbye 10 ngo nyene sinaberewe kandi je bamaze bisibambye ngo mberewe ko yana kasa umushatsi birakubeye 10 ngo kandi maze igihe kinarahevye nari abantu bora babimbaza je maze nka hafu ndamaze nka kandi c'est vrai ngo 10 ngo uri responsable quoi Umengo uri mature nenda kubesha umengo cyane ko nari oya ni umviriza hari ukuntu twebwe abarundi tubona abantu n'imishatsi yewe ndamaze kuja ibintu vy'amatenture ku muhungu voilà ibintu vy'amatenture bafungiye hejuru normalement nitubeshane is true hari ahantu uja image yawe kupresenter ukundi wari kuba responsable donc mentalité no kuba responsable physiquement rero kenshi rakonta kurusha nenda kubaza je naguciriye sorry je ndi responsable physiquement bakaba jire chishu physiquement on dit responsable ou c'est comment umwe no kwita tumuklase karanyanyaye karabaye why ibintu byose na raison why kanyanyaye gute umurundi iyubaha neza mu kirundi cyiza abonye demu ahora aboneka nifye ibi ni bisanzwe umwe wese afise ungene yambara sasa nshira ko micro donc ça ni fayiri donc urumva je jewe physiquement ndi responsable jewe reka ndamwishure reka ndamwishure andi ngo ndamwishure ngene ari physiquement uri voyelle usenye voyelle mugasatwa mama uri voyelle reka ndibahera bega voyelle muri féminin ni gute kiraba voyeuse sorry ofuma je navuze voyeuse uri voyelle ni féminin yande ya voyelle abazi igifaransa muzodufasha voyeuse abigisha batwigishije babaza gutera amakomante ariko kubera ko urubuze ni kabaho jine nibibaho une voyelle une voyelle voyelle féminin rero ya voyelle ngira nibaho kuva voyelle niba ifise prière gusa ifise ndeka uraishi ifise ifise ki prière ça mu giswahili vraiment tumarize nta microfise twandanye rero sasa oya urabana nk'ubu wewe uko wambaye yari sawa agakwafe kagiyemo niko je namaze kuja kurondera document apana blague ndamaze kuja kurondera document biva na system yako nayironderamo barambwira ati ufisi yo mishati ntuyigu no mugabo ubundi baratubeshe ariko kivuge je ngoma ndakivuge c'est la première fois idred Samson yaradifise numusenza komeye kandi yahawe nguvu nyinshi nibaza ko mu yarafite dread yafise imishatsi miremire ahubwo oya dread ndende urumva imishatsi merci beaucoup na bibiliya harahivuge ko mishatsi yakwikata nigwa imvura yavigwa imvura yaguye tugire pause base kiryoshe dembo batambara amakareso nivyo urayambara andije ko yajapo bwira nyishura urayambara ivyo mu bisanzwe tuvare kumbaza mbere ya kamera gusa nabeshi ya deux fois ndayambara ya deux fois porte pas ça ariko ikareso bivuze mu gifaransa rero mbaza ko baca sigura rimwe ngo arayambara indi mwanya ntayambara ewe bon bivana n'impuzu wambaye abakobwa benshi bambara amakareso umviriza apana ngo abakobwa benshi bivana n'impuzu wambaye okay ariko kera nubwo waba wambaye iboka warambara n'ikareso oya urumva tureke kuba twigira abarundi gose b'imico n'akaranga sivyo kutambara ikareso ntibisigura yuko wataye indero gikuru nuko utaburi kuragenda utaburi yakugevana n'impuzu wambaye amatwa nsumira ngira abajena oya si bose iyo banzireke kweri kuri si ivana n'impuzu wambaye bari impuzu wambaye ikibazo ni iki birashika nawe ntuyambara yego kenshi urayambara kenshi ntuyambara
no kuri tubaza ko twambara ikareso urambara iboka yo nta na rimwe n'ubu ntayo wambaye nta na rimwe noreka kuyambara bon nakubwiye biravana ni umuhungu biragoye mu incuru yambara nze kwanza nta n'ikareso nambara iboka nje shaka kwicara arusha ikiti yapa bishyiremo wumve ko mvuze ko nambara iboka ntihave muhene oya bivana n'impunzu nambaye bivana n'impunzu nambaye wari umuslay queen jamara nyagiwe oya ngumye magazi ubu munsi yose uhagaze cyane jamara umwanya muremure none na Gynella rega yabivuze Gynella ngo turi muri pause Gine muhagaze cyane mu marega mpagaze bon sinzi umwanya muremure iyo wabaye stressé cyane iyo warushe cyane bica biyi ni nkuko ushobora kuba bica bimbihira tubireke icyo mu marega nawe niwicara andi iyo sizo none ucigumamwo sawa basi ntaco ega niyindi none kwangiye kure wewe uri umuslay queen umuslay queen bisigura naye tuguma tuvyuma ngo baslay queen wewe je naragiye ahantu ni muri Maribu bahita gute nari ndahaciye ajya muri Maribu nari mvuye ruguru ndavyibuka mvuye ukina kadiri karaho umujama arampinotsa acambwira ndi muri Maribu usanga yaposa sipajuru sindahinjira sha bako hari kietaje ukuntu duga afatanye n'ibindi byinshi nikafika pale nasikia karigara ngo queen ntaraza ni queen wa Maribu au ngo grey queen iyo grey niyo ba toi aussi wow toi aussi ndamuzi swali ni mwana ukunda kujayo hari nera gukunda kuja bisugura uri kuramuvugira ibaze umurezi bien wowe ko baba umurezi bien uriwe amaze kujyana n'abakobwa bagenzi bawe iswi yeka nta nari gusa ndiruka no hari umuntu je bagenzi banje bahora bambwira ko bakeneye Gynella kubera sa façon ingene yambara deshabillé n'ingene ari keza wowe munyitenga go oya nishitwara nakablage uzogiri nakablage neza twumva uzogiri nakablage nshishijemo nabe ntugwe gusiga bifise ibiro byinshi nakablage nyene si none queen ni bya bindi bigenda gute wewe ugira izina hajya hano hehe n'umuklient ngo anniversaire bakubwiye ati unwe uje uhaza ucutanu uriha c'est pas question kuba umuslay queen kwanza rikanda kwishuri umustar oya si umustar Gynella kwishuri uri umukriya urahakunda basi nabarije abandi buje ndazi gutara umuslay queen nabarije abandi kuko ifoke mbaza kujya bambaza bumve ko ntagutinya none umuslay queen bisigura iki chache muslay queen charanyobe uratwara umuntu ya telefone ya per normal ngo witwandiye yo kuri Steve ngo urazi ibintu ngo umuslay queen bisigura iki cyena mwa jena donc toute façon abantu babitahuramo hari ababitahura uku nuku cyo uko mbona hari ababitahura ko ari ndaya me slay queen ari abatahura ngo ni ndaya umuntu atumva atabitahura ari abafata ngo ni ndaya bongo oliyeke indaya n'umuntu kwa Jenny meko tandayibaho yarabaye indaya ahubwo bazita indaya kwa ziba zishira ku mugaragaro naho ubundi tugiye kwinjira mu nzima busanzwe abantu bose twese ko indaya bien sûr nibyo nagoma shikiyeko indaya je ni kuri n'abantu bavyumva je sinemera ko habaho indaya kuko urashobora guhamagara umusheri wawe for example mukabikora mubikozwa cumucurira 50 genda wisukisha tugiye kubiharura nawe harura ko bakurisha niba bavuga ngo umuntu ngo barishe ubundi ikindi naco hari igihe nk'umuri abasheri ugasaba amafaranga umusheri wawe ukambwira bebe ndakena amafaranga dufate nka 100 ngende gusuka abwo ngo yatore muhira abanza kukujya imbere yo guhaha amafaranga sasa fedi kwa indaya sheri wawe umva ni kwera mwebwe abarundi mwace no sabarundi gusa n'abantu bose mwaciye mubishira mu bintu menga mugomba kubifukafuka ariko nubwo n'uburaya indaya ahubwo ndakubwiriza itari indaya bajya abantu ba making sex nangorane ndabivuge ba making sex juste pour le plaisir kwiryohera tout juste comme ça gawa mukabwadi ata bénéfice ni behind bénéfice ari kuryoherwa gusa ujya vraiment sinda yavuga ati jewe ndabikeneye urumva ikindi kintu n'abahungu bakura akantu ko mu mutwe sheri yansabye 50,000 egare sindinda kumuhamagara ako kantu kavemo vraiment abahungu niko mumeze nabivuze niko mumeze vraiment abimva umengo yobahombye yobahombye ugafata umwanya ukiyumvira
none ni igiki do special aza kubaronse en plus urazi ko ya de meuf urinda kubarihira taxi uje baza amafaranga ya taxi uri hako ukatushira ko iyo 50,000 cyangwa iyo 100,000 ndi mwasa y'ikishi nilitire voilà urumva ukiyumvira amafaranga ukavuga nk'ubu yo yamurungikira amafaranga yose angana uko nyine dufate nka 70 iyo taxi ya 20,000 nayo 100,000 bagomba umuhe wobike ibiharuro bike gusa mugiso ibiharuro bike uwo muhungu abatagukunda d'abord none ega gukunda birarutana ndabeshe hari umuntu aba gukunda byisi ndababwiye yuko umuntu agukunda atashaka kukujya ibyo navuze aca avuga kubera ngo musavye mahera umukobwa mwiza imbere y'umuhungu aba ameze gute ni umukobwa yiyumvamo ndakubwira umukobwa mwiza imbere y'umuhungu umukobwa atarajya bien sûr ni chance mnanikubalia urazi ko umukobwa jewe umukobwa wese imbere y'umuhungu ari mwiza ego aba ari mwiza sana ikigira kabiri vous êtes des pervers kandi nushavuze naho cyanda gushavurira biragusha ikigira kabiri ikindi mutari muza abakobwa mu bimenye umukobwa umuhungu ujya mwanya muri ko murabikora la majorité y'abahungu urashobora kubona ko agukunda cyangwa atagukunda umukobwa arashobora kubona umuhungu ko amukunda cyangwa atagukunda reka ça c'est la même chose c'est la même chose nudi gusimila majorité y'abakobwa ko twe turasimila nibazo kubesha umuhungu reka ndakubwire rero ngomba ndagusubirije byo gusimila urashobora kubesha urabona urashobora kubesha uri uragira n'umukobwa arabesha n'umuhungu arabesha c'est comme ça murabesha murasimira zo mukagira ça fait plaisir na gato ega si haga ariko ndavuga umva nana kimwe abari barumva juste umva akwereke yuko elle te veut ndabesha gaje kandi ufite ukajya karuru karatuma ibintu bihera ningo ayi umukobwa bayaguhaza kwagereka ko bindurwa kimveko ningo kiheze kimveko aho je ariko ndavuga na umuhungu yahejeje atagukunda andi ubiso yuko ninge meze s'il te plaît umutipa hejeje atagukunda ndakubwije ukuri la majorité y'umuhungu atagukunda ni nk'aba basumana arashobora kugira effort kugira ati amahera yenda agarukana urumva oriyeke bijya bibona amahera ugarukana ngo umwici umutamuna mubeba wapi mwenzako piko zari kabase utamubeba wapi kenshi umuhungu ahejeje aba yumve ngo uramushisha abe mwe kwigirisha murabizi hari ukumwe umukobwa nawe urazi ko umuhungu nawe kenshi ahejeje umukobwa cyangwa umvumengo ndi umujyana nariko ndabesha sivyo mpamana muri film umuhungu rero arakreya tubashiramo alarme Wone masinema nimu yaraba kumbe iga masinema aratwigisha atubashira ama Kodozomba ngo barantelefone ku kazi bebe ku kazi tagiye vrem ash kumashaka agenda utashe acagaruka akaryama ati kiraga Imana ishima bisigura yuko no muzi ngambe tuko turavuga ibi bintu ariko ndazi impamvu tuko turabivuga n'aba bantu turakuze kameme umunsi uyu murabizi uyu nawe yaratugiye mariage yahombye vuba yari urumva yuko nanje peut-être nzoyikora wowe waravyaye ariko ndafise umubebe kameme sinamwivyaranye murabizi bwa mwaranjyanye ibintu bamwe bararongwa abandi baravyara je ndasamye ndakurongoza fast nta ready kwe muri ready anyaruka nta gusuzo kwambara ipana nambara ipana kwita urabatera ubwoba bivanye n'ingene wambara aguko nyine ushize ku nindazi ushize ko mvuze fyo no hazovuga vya ndagukubita nazo ndakonge ega ko nukutagashize kumengo kariko oyurumva by the way genda ryo nyene two turavugana uku ça fait trop longtemps harana twigeze guhurira turi batatu kunyene rero c'est pas nécessaire ko ndavuga non c'est pas nécessaire ko ndavuga nta solite wagize kumengo uci utwenga nta solite nta ahubwo Gynella tuvyihose byo bugenda ko ndakora ama insolite PK so reka meze kuvuga base murantakaje reka nanandi genda for real
n'abantu bambaye dufitanye amanimero tutegera tuvugana neza kuri WhatsApp uvuga ngo turavugana buri munsi ngo andi nyene haheze nk'amezi yanyandikiye yarambwira ati ndakeneye ko duhura muga nyene yandahora mbatse kumwe merewe rimwe na rimwe muga no vuga ngo turi close cyane muga ndaryohewe turetse kuba rega kubabesha turetse kuba close kuri telefone ariko burya close kuri telefone buragabuye hari umuntu usanga hari ibintu biborohera murabana hafi de mufise amadiri nk'atatu muhurira canke for example nk'uburyo naronse abandi bagenzi bashasha allo mabisi yabutse bajama bashanza kuyaba ngine benyisi kuko nazo we kandi abitahura no yari kumbwira ati ntwara bidakunda oya me ubu kubera azigenda umusportif shobora kumuherekeza tugashika muri ville n'amaguru tukagaruka cyane bateni do sport tunanyorosha nta mushikaje ati okay bye oya reka kubivuga genre umva uri kurabinyegeza baguhamagara kubera ufite umuduga uba déplacer nare kubera ko binyegeza kumva birahari ndabesha birahari abantu bazi yuko guhisha utuntu twabo hari ivyo berekana biteka ko baciye bugufi c'est pas ça ufite umuduga urawufise uparitse haje urera urahari utaonesha tutanga urashara muri ville nyene c'est comment none abana kwicisha bugufi ngo hoce nambari teninga urafise umuduga latif unamfikisha pale anataka anakuita juu kandi nuzoswe kudura déplacer abantu batakuvugisha baguhamagara ngo babuze bisi ubwo n'ubujyaje Queen ntiyoroshe cyane bro sinoroshe gute simvuze ntiworoshe cyane donc umuntu atakumetriza antuka iyo kwibaza kumengura umuntu ufite akanyaro kandi umuntu kwera ikintu cyagishaka ugishaka lasa none nagira ni ku muntu ni kuba clair nibyo ariko nagira abantu wo mu hypocrite gushika ryari uravuga ati uvuga ukuri kenshi bituma umengo umuntu bibabaza kenshi urubizi rero umuntu atakuzi wewe ashaka gufata umengo yanyishimye ko oliyeke washatse kuvuga ukuri ivyo nibikunda ubivuga uko nyene kandi rengera ubivuga langaje ukoresha mama nibikunda kubadida ntabyo kwikawusha Gynella nawe uza wumva no bikunda icyo nibikunda jewe urambeshe oya Gynella arashiramwe ama justification urumva what urumva kwa urumva iki bidakunda n'ibikunda urumva hari umuntu wanyisha ikintu gusanga nyine umengo uramukomerekeje gose numva tusanga wisigure kugira yumve yuko ufise impamvu nikopesha 200,000 urabona ndi muri ibi bintu nta mahera mfise nkopesha 200,000 nayo mfise cyangwa ndayafise ngo mandayakoreshe point yeah sasa Queen ico je nshima ni kimwe urumva ibyato byande byacapfuye vraiment nubwo mwobihisha mu mitima genda umuntu wanyu nanjye nubwo nobihisha muri abantu banje kamere antwa tuva tuja ku bunure urajya ubunure cyari gupfura ndeko urajya ubunure kira dekona urajya ubunure andi uranzi je urambona sindakubona ubunure mwavyihakanye sorry akesori nje sindi ningene bimeze kuri editinga uzombwenda gwa amafoto sawa nayi wanje kabufise foto je ndiko ndajya ubunure wowe kabuyifise ndaguhereza 100,000 ubunyene fata telefone nanje yaramakaniye last time tuko turakorana none ndababaye yavuze ngo nabwa je nkabanje ubunure ufise foto je ndiko ndajya ubunure cyangwa video 100,000 ndayaguha hanyene sur place ningene bunazinze wari mukwiye kuba fier question wora jya ubunure je ndaburyo ntiturakubona ariko sindakorera TikTok gendura n'inzoga cenda zinwa okay ndavugisha ukuri je ndavuga ivyuyu Queen nawe uramwe inzoga nari naradihagaritse gusubuna asoye kuzinywa okay aya akubali mugaje de base banywa nke nari naradihagaritse ko ya mu minsi yahera hari umuntu yambesheye ko Queen aranywa inzoga etu akabarirwa ugiye kumbesha kandi umuntu yari proche cyane urumva nabwo uriko urambeshera right nazi kunywa sasa sawa nje nkunda yitwa Katao igugwa ngahe ni Braru nenga ni 15,000 Braru Katao oya imeze nka 20 Katao ni 15,000 jo ahantu hasanzwe
ahandi naho hantu hari VIP mingane 25 je sais pas ndanywa lita ndanywa Bière de France gusa ndazinywa nta Braludino kandi ndazinywa wewe ndiko ndabwira wewe nyene wagiye kumbejera kandi uriyizi ndazinywa azonaraba ikiganiro azokira bandisi hana nifuatilia kama nini namumenye okay ninde ndamwikese sinamumenye ndabeshe nike ndazinywa nasubiye kunywa inzoga atangurwa na M sinzi ko ari masoka ari menye niwe nyene ariko Maeva no muhungu ndazinywa uyu niyo shavurira umuvuga cyane kujya muvuga shavurira abahungu gusa sindamushavurira nje ego shavurira umuntu wiyumvira numwiyumvira na gato n'ubundi ariko nuwo nyene navuze ndakubwiye ati ushavura umuntu ndabeshe gusa nuwo nyene navuze basi uri kwe nuwo nyene hari ikintu babwira ngaho mwese mukaba shoke mais bon je vais mettre tukivuge je ndakizi tukivuge oya ndakizi jewe tukivuge telefone ndayita oya reka ndamende ko connection tukivuge je ndakizi tukivuge oya tukireke ariko urazi ko ndakizi oya nacuze tukivuge si ndagikene jewe none nje ivyo ndabikora okay nanda baje uyu arakora ugiune ndabikora kugiunura ni bibi ndabaza kugiunure cyambere yema jewe n'ukuri sindi mu mizirimo barabizi me umuntu wese ndamwubahira icari donc je kaje nta dini fise aha muri mwese ninda atabizi ko je nigeze kumara imyaka ntajya inyama yep gushika umwe tuvugana nta butumbutumbu bw'inoze bw'inka bw'imene je wenge inyama donc ubutumbu ntabwo niyo nyama ntajya ingurube nayo imisoso amakabenzi ndakubita ubu nure ndizosubira ndana n'ingurube njye ikintu babwira ingurube oya bro wiyerekana niko nandiko ndaja ukiyerekana ukavuga ati moshi comme ça meduku right sawa reka renda kureka impamvu imwe kuyihisha mu bintu bibi nivyo bibi urazi uguze akaduga ukagahisha nta cyakirimo mimi naonesha bro nk'ubu jeni na ugura sivyo uraufise c'est comme ko Imana yaguheza giye Imana guhezagira ko kwe kuzobere kuri mu bihe bibi kwe kugeze mu bihe byiza utobereka kama uko na slago wanakusema ndabeshe wanakusema okay sawa kwini razi giye kintu rero shaka kuri yo ndabeshe kama uko nafanya slago bavuga slago Queen ego barakuvuga rero uteye imbere unasema ige wari kukamoto bavuga andarishima kandi afisa kamoto ku urofu unauza laktisa unaonesha ikipindi ni kiachata ubunure turabashimiye cyane mwakoze tugiye kujya ubunure acha kuna danga twende kure bunure uyu ni TikToker twende kure bunure nifanye video ya TikTok sawa uri mu TikTok wowe yabujya ubunure uba waravyerekanye reka kutubesha kwera ama views rira hajyanu na location ya bien ihari allo mani ni sura ngira niyobone Every story matters.